bagufata mu mugongo bakagusuguma baguta mu vyondo hamangwa ijoro n'umurango bakwipfuriza ushikiriza we ndoto abantu nk'abo basekure wabitahuye nabitahuye iterambere ry'iwawe rero abantu nk'abo basekure ndabona mukija mwese mukurikirana Siren Vibes. Uyu munsi ni Siren Vibes na Wakala TV byavanze byabaye kombine. Kuri umuntu uri kumwe ngaha nyine mwese muramuzi ni Akes Dan, ni CEO wa Waka. Ni Wakala Company. Cyane twari Waka Company hama akaba ari mwo Wakala ndani. Just Waka ni ikintu kimwe kiri muri Wakala Company. Wakala Company rimwe ibintu byinshi. Company ni Wakala. Okay, so ni Akes Dan kandi akaramutse kwanda mane bite. Long time. Misi myinshi nukuri. Ega ubunye wase kugaruka muri movement wari wabuze. Oya sinigeze mbura. Bon, sinasura indirimbo mugabo je ibikorwa actually Wakala TV yari ngaho kubganje umuntu wese yayibona mu Akes Dan. Hari abantu benshi batazukora ko televiziyo yawe. Hari abantu benshi bari bazukora ko TV yaranje ko avuga ati negative televiziyo ni yaranje kumbe batari bazukora iwawe. Nibabimenyereye umugabo abantu nibaza ko ari abantu badakurikirana cyane ibintu bya entertainment. Nabo baba babizi ko peut-être. Batari babizi cyane ndamenyesha ko Akes Dan ariwe CEO wa Wakala TV, niwe yari boss wa Landry abarizwa mu wohero rya Mpimba. So Akes yagarutse ari kuri micro kubera ko afite indirimbo shasha na DJ Phil Bite. Cyane ndamubaze d'abord ko ntiyemerewe ko no mu DJ Akes. Ntiyemerewe ko indirimbo no mu DJ. Nibwo ameduririmba. Vyagenze gute kugira mukora niwe yako cyane wa Muronde. Bon ibintu just vyari biri muri plan kuva na kera urumva no munsi ya naramuronde mugane nkuko naho nyene je dushobora gukorana ibyiwe personnel ego kuma Akes twatukumenyera gusohora video gusa ariko wasohoye audio gusa biti nta video iriho bien sûr indirimbo ariko niyo cyangwa ni ya Phil Bite ego indirimbo niyo uri si kumenga nayibonye kuri nani ni Akes ni wawe donc hari na video nyuma iri kuri za video indirimbo yitwa Sekura umudindizi kweki aya titre ndayazi kuri Phil Bite nayo twari we ya rande titre kora za twimare tembagara ibintu vya oloha ibintu vy'amatitre nyine ari bizarre ubona hara wowe ngo ni Sekura why Sekura Akes mfite igihe indirimbo Phil Bite yaje indirimbo iriho yabaye gusaba ubuze kugira du complete kiye kintu twamaze guplanifya mugabo handi ho indirimbo yari iriho kandi yari sanzwe yitwa Sekura uko bayibona pardon arabuvuze kandi ikintu iyo titre yavuye hehe kora ko harimo ibintu mengane byo Sekura mpamvu twayise Sekura bon ni just babantu usanga uri gukora ibintu mugabo hari abantu bitanezera uko bayibona hari abantu bitanezera bagaca bagomba bagwana tous les jours kugira barondere kuma bashoboye kugira gute kugusubiza inyuma uko bayibona ikindi naco nuko hari igihe usanga uteye imbere ugasanga hari abantu ndisukuvuga baragukunda sikuvuga ngo hari ikintu kinini mu muhuriye ko mugabo ugasanga iminsi yose bari nyuma yawe uko urabibona bakwereka ko bagukunda kumbe ubuzima bwabo bakeneye kubutereka mu mfuko wiwawe uko urabibona just agize probleme nimwe acaza kugira wanje ni ahuye nakabaza kanakara raba kuninzi ibihumbi 10 kuko azi yuko mutijije ibihumbi 10 ntuzoyimusubiza uko urabibona ubwo n'ubuzima tubaye mu minsi yose that's why naririmbye uko onye reka ncambuga tawo bantu nubwo uzobana nabo ubereka yuko bazi hamugaca basekura mu buhe buryo Akes no ubabwire ubereke suko sekura n'umuhine cyangwa ngakujya twabiririmbye no iga ni imvugo nagombye gukoresha muga ubereke kubazi ariko Akes uvuze gusekura menga no guhonda urumva bade gusekura bafata umuhine bagahonda mu isekura none usabwiye no kugwana no kubakubita umuntu gufite ntuga ndukamuhonda cyane sinzi kumaze kwumva ijambo bakunda kuvuga ati bamuteye indobo wa mwansi ntibisigwa muga ko bamuteye indobo just ni imvugo urakureba ni imvugo gusa urushiye kuvuga ati peut-être umuntu ukabona yuko ariko agukenera ko ikintu udakeneye kumuha namubwiye ati wenda gusekuye voilà none just ndabitahora gusekura menga bone nko basi to mu mvugo yo hafi ni nko kugisana urakora bitahora kumugisana umuntu ukamubwira ati wewe nubwo ugomba kunyenyegezamwo nk'igihere urumva ndazi ko ntunyenyegejemo kubyineza ugomba kuwundya tu uriko urabibona
bon hari benshi bibaza yuko naririmbe peut-être abakobwa urako bibona hari abandi bibaza yuko ni ibintu birebire singomba kwinjira muri ivyo kuko nosanga niko ninjira mu bindi bintu bidakeneye ko mvuga ego abantu nk'abo bamaze guhura ga kese umuntu akuvyonga kabisa akuvyonga kabisa ukumva ngene mu musekuru nibo tubayemwo umuntu ahatse kugutesha vu ayagutesha vu wewe uyo oya je abantu banshavuze sindababika mu mutwe kuko je iyo nshavuje ndabikubwira ko nshavuje bigarira ngaho nyene ego indirimbo yarasohotse neza ko turindiriye video mu misi kandi ndibaza ko video zo biri nk'ibintu byo kuza gusekura ndibaza oya singombwa bimwe byo gusekura kuko sinagombye gusigura kujya gusekura abantu bazi urabibona ariko ukuntu bidusigurira ukuntu kugira amasano ko kugira abantu bayitahure ngo je ntayitahuye ushobora gushiramo ga script gato yagashobora gusigura ibyo gusekura cyo kuri imbere ari byo bagufata mu mugongo bakagusuguma baguta mu vyondo hamangwa ijoro n'umurango bakwipfuriza ushikiriza we ndoto abantu nk'abo basekure wabitahuye nabitahuye iterambere ry'iwawe rero abantu nk'abo basekure rero ni ubureruke keneye kumenya ndabasekure muri system yiye tuzabona muri video rero kuntu wabasekuye ndibaza peut-être Akes Dan ni CEO wa Wakalight harimo na Wakalight TV tukaba tuzi mu presenter izwi cyane ari rand bakaba abaritwa mu boro rya mpimba akiribaza ko umuja kumuraba kenshi kurusha ko twe tuja kumuraba wasinze ameze gute umunsi wa nyuma ukakumubona bon byose uko bimeze ko turabishimira Imana vraiment ameze neza nta kibazo nakimafise nta kibazo afise Wakalight kandi ifise na company nabonye hari ibintu by'amacupa agenda muri studio sinzi ko usigaye mukora inzoga cyangwa usigaye mukora amajuru namwe nka Fangasi ahubwo nta studio ikiriho African Touch nigikora nubwo habonye ndi African Touch nigikora kubera iki itagikora African Touch bon kubera ko twabihisemwo hari ivyo dukeneye gushika ko hari African Touch dukeneye itandukanye nige abantu bari bazi uko babibona hari indi African Touch rero dukeneye twifuza yuko dushiye kuyikora mu peut-être mu gihe kiri imbere ariko nange nazo bari studio African Touch ni studio d'enregistrement y'abaririmbyi maison de production about that agama bottles na wagema chupa na wonye kwanza jana nakozwe ajya harimo ibinyobwa mugabo mu busanzwe hariho bisanzwe bikorerwa ajya gusa arazamye ngaha kubera ko hari gihe turonka abantu babagenzi nyine bacu abashitsi babaje kudutemberera canke hari gihe tuba turi mu bintu nyene by'iwacu bisaba yuko dupresenta ry'amacupa urumva datwaye wabonye ari hajyanye Akese cyane ko duhisha kuma ngana ndabusoma kuri kubushaka kuguruza ibintu by'amahinguro y'amaju canke amafa bifise aho bikorerwa hariho aho dukorera ibintu by'ibinyobwa hariho ikinyobwa giye kuzosohoka mu gihe kiri imbere niyo ababijejwe mu gihugu baduhaye impusha niyo twaronse impusha zose ikico kinyuma kizoja ku mugaragaro mugabo gifise aho gikorerwa haje wabonye ry'amacupa niziri haje anye kubwa bijana kubwiye ariko company nangena nigwayo yokora amacupa ni Wakalight company ni Akes Don eko nimba tarakabanga Akes abarimvye amafaranga gusukora imenshi amafaranga ya studio amafaranga ya television amahingurira akora amajuru n'amanzoga sinzi amafaranga yose avahe Akes bon je ndibaza abantu bambonye nkuze benshi bambonye nkuze nabo babanzi bilevreke banzi nkiri umwana mugani ntibari bazi biri nyuma y'uwanje uriko babibona ntibazi umuryango navutsemo umeze gute uriko babibona bonshi bambona uko nyene ku marezo sociaux babondirimbo abanzi nabo banzi nkiri umupeti umwana muto ndasho kuvuga nka Romeo jera nkorera indirimbo kera nkifise 12 ans 13 ans ko onye urumva ama video ndafise nubwo narashima kuyashira kuri YouTube urumva nkiri umupeti mutonya ama clip nakora nkiri mutonya me vi wanje inyuma ibiri byari biri inyuma y'uwanje canke iyo naje mva mu muryango wanje ntibaziya iyo ukuntu umuryango wanje umeze ubayeho rero niyo mpamvu barasho kwibaza ibintu byinshi kandi ikindi naco je ndi umuntu nkuze igikuru ni ide kwanza kuba ufise ide ntushoye kubura amara gukora ibintu ufise ide umera gusa menya gusa bagutsa kuba ufise ide ucumenya no kuntu vyitwaramo n'inzira ukeneye gucamo ariko amafaranga ntiyakora muri kurimba na studio Akes oya amafaranga ntava mu vya studio no kuririmba oya si ava vraiment ego nagiye ntangari kuri akomega benshi avuga ko mu muzika atamafaranga arimwo ataca ubungura bwo ari uwa consoma Akes akora buri gihe akora indirimbo audio video afise studio afise sindi ta television afise abona hagira ngo maju amafaranga menga ni menshi nizere ko uzuregera barivye bagenza bagira ngo urabaha ama conseil kimwe coco je no vuga ibi bintu n'ibintu nyamukuru byatumye tuja kwiyumvira ikiciyumviro ni kumvo zo kugarukira kuri jeunesse
kuri bajya abantu turi mu runganwe rumwe birababaje kuzosanga umujene amazi imyaka 4-5 atakintu kirahinduka kuri we ariko hamwe na Waka Light Company nkuko twafashe Landry yari mu bakozi ndibaza tugiye kuvuga mu bantu bahembwa neza bakura muri ibintu bya réseaux sociaux Landry arahembwa amahera atari make hamwe n'umu cameraman wiwe uruko bayibona bahembwa amahera atari make kubera ko twiyumviriye gukreya ikintu kizofasha abantu turi mu runganwe rumwe uruko bayibona nibi bindi byose tuko turakreya jengo ni icifuzo canje nuko mfata apana baririmbye gusa kuko abaririmbyi bose turi benshi turi mu runganwe rumwe uruko bayibona nabandi hari benshi bahije amashuri batafise ivyo bariko barakora ariko petit à petit ibintu byanje biteye imbere bizoari ivy'iwanje mugabo mu ncamake bizozana iterambere ku gihugu cyose uriko urabibona kuko benshi bazoronka akazi muri ivyo nyene uriko urabibona hamwe ubuzima bubandanye ko onye yes none uburandira acahembwa kese of course arahembwa aho ni bon amafaranga dusanga kuri konti yaruzuye reka ndabashimira cyane ndagushimira nakese ko waduhaye umwana tukatuganiriza kuri ku bintu byawe kurategura no ku ndirimbo yashaje abatayizi baje kwira kuri YouTube yitwa Sekura arimba na DJ Philbert ava muri One Town DJs mu muzi muri Orohanzi ndetembagara twimare ya unaone akese afite Instagram Facebook page Facebook account bashaka kumukurikirana hose kugira ngo mubone mubateye intege n'amajwi ni yasohoka muzamenya ati ni yawo maju ya Waka Light so akese merci beaucoup. Merci aussi. Ndabashimira namwe aravyiganira kuva kuna guca kumera yacu merci ni ozi kuri micro mugile commentaire nakajem bye bye.